ibicaniro mu izina rya Yesu. Ibicaniro turabisenya. 10 sinzi ko rwabonye asomere abami ba mbere 10 were ku murongo wa mbere. Naho urabona ali musomere. Nabami ba mbere canke n'abakabisori nyihanganire gato. 11 sorry. 11 abami ba mbere 11. Soma were ku murongo wa mbere ugeze ku murongo w'umunani. Murongo wa mbere muto y'amajambo ravuze ngo abagore ba Salomo bamukwegera mu bigirwamana. Kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahanga kazi benshi udashizemwo umukobwa wa Farao yarasanganwe, nibo banyamowabukazi n'abamonikazi n'abanyedomukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi bo mu mahanga uhoraho yari yarabujije Abisirayeli ati ntimuze musabirane nabo ntibaze basabirane namwe kuko bohava bihindura imitima yanyu, bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana byabo. Ariko Salomo yifatanya nabo akaramata. Murabyumva si ukwifatanya nabo gusa, yifatanije nabo akaramata. Bandanye. Ariko Salomo yifatanya nabo akaramata kubwo kubagomwa. Yari afise abagore 700 n'abamikazi. Subiramo neza. Yari afise abagore 700 n'abamikazi b'abamikazi bwite n'abandi 300 bo mu buryo bw'inshoreke. Nuko abo bagore biwe bamuhuvya umutima kuko amaze gusaza. Abagore biwe baciye bakwegera umutima wiwe ku zindi mana, nuko umutima wiwe ntiwaba ugitunganira uhoraho imana yiwe nk'uwa se Dawidi. Kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti imanakazi y'Abisidoni na Milikomu cya kizira c'ubuyobe c'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ivyo uhoraho abona ko ari bibi, ntiyayoboka uhoraho gose nka se Dawidi. Bukeye Salomo ataba ku mpinga y'umusozi werekeye i Yerusalemu igitabo ca Kemoshi cya kizira c'ubuyobe c'Abanyamowabu bo ni ca Moleki cya kizira c'ubuyobe c'Abamoni. Uko niko yagiriye abagore biwe bose b'abanyamahangakazi, bagahora bosereza imibavu ivyo bigirwamana vy'iwabo bakabiha ibimazi. Imana tugirire neza. Aya majambo murayumvise? Aya majambo murayumvise? Ko numva menga mwasinziriye. Mwayumvise amajambo? Tumvise intandaro icyatumye Salomo agira ibibazo, icyatumye agira ingorane. Yazitewe n'abagore biwe. Haleluya. Yari afise abagore 1,000 inshoreke 700 n'abagore 300. Umugore mukuru nawe nyene yari yamukuye mu mahanga. Yari cyari gitangaza cy'umugabo. Haleluya. Ariko akizana abo bagore byari
ntibyari bicoroshe, ariko ikibazo yagize ni giki, ngo umugore wese yazazanye imana y'iwabo. Haleluya. Mwabagabo mwe bingaha, mwari muzi yuko iyo uzanye umugore uba uzanye n'imana z'iwabo? Iyo uzanye umugore uba uzanye n'imana z'iwabo. Mwabadamu mwe muri ngaha, iyo urongowe uba ugiye no mu mana z'iwabo w'umugabo wawe. Izo mana urazisanga wanka wavyemera, imana ziwe ziduka imana zawe. Haleluya. Hari umuntu umwe yigeze kuza ngo namusengere, arambwira ati pastor nsengere, cyemfise ikibazo kuva nzanye umugore ibyago byaciye byinjira, nari umunyamahirwe, narakora ibintu bikagenda neza, ariko maze kumushikana mu rugo ibintu byose byaciye byanga, kuko yaramuzanye umuzana n'imana z'iwabo. Nimba umuzanye ari umunyamugisha ubuzanye n'imigisha yiwe yose, umuzanye ari umunyamivumo ubuzanye n'imivumo yiwe yose. Yo mpamvu abasore n'abakobwa murongorwa abandi murongora mukwiriye kwitonda, kuko natagukiza azokwica. Uziko ngaha harimo abantu bubatse ingo kubera umuco gusa, kubera umuco, indangagaciro, atosambura urugo yohinduka iciro ry'imigani, ariko ubuzima bayemo aba yarutaye urugo, ariko kubera nyine ari umuco ati naho noca noba mpindutse ikimaramare akagumaho. Wari uzi ngo ugiye kubana n'umugabo muzima usanga ni gisimba. Yigeze kubona umugabo ajya ubugari bwaraye, ndamuzi n'ubu arashaje n'umutama, ubugari aburaje arabwirariza. Tekereza rero, tekereza kurongorwa n'umugabo nk'uyu. Haleluya. Mukozi w'Imana yaratubwiye ngo nimba ari ikintu cya mbere giteye isoni ni ukumva umwana ariko ararira bamubaza turigijwe n'iki, ngo papa ndiriye ubugari. Bigenze gute ngo papa ndiriye ubugari? Bwaraye atari n'ubugari bushushe igiporo. Aho hanze hari amabanga menshi. Haleluya. Umupasiteri umwe ariko arigisha yari seminari y'abapasiteri, aravuga ati aha imana yotanga uruhusha, akavuga ngo umuntu yipfuza kuvana n'uwiwe nibavanire ngaha nyene ndatanze uruhusha, ati mwotangara kubona abarevera, abapotre, ukabona barapfanyeko, kuko benshi bubatse kubera indangagaciro, kubera ko yarezwe yigishijwe na nyina na seti kirazira ntugasambura urugo, ararara guhonda inkoshi, bwaca mu gitondo ukiyanagura ntawe umenya ibyabaye, nawe siwe ni igicaniro yakuye kwa se. Haleluya. Yo mpamvu ndababwira bamusenga Imana. Imana yigeze kumbuza umukobwa, narabibabwiye hano, nkunda tayi kosa ndamubona ko irambwira ngo iki ariko Imana kubera iki umeze uko, ndi muri fiançailles irambuze, kandi n'ubu n'umugenzi turavugana, namubwiye ati wihangane, Imana imaze kumbe, namubwiye ati je nawe dukundana,
dusenge amasengesho y'iminsi 3. Icyo Imana iza kuvuga uraza kucemera ate sawa ja turasenga nyakuntu Imana nayo ikiravuga navuga ati ibi ni Imana yaciye muri wenye iramubwira ntamenye ibyivuze namubwira ati ibi bintu warose wabimenye ateka nsobanuri cyane navuga ati Imana ivuze ko tuvana hakukomereka. Haleluya. Oyarongo naramusenge ndashensenga isengesho ndabwira Imana ati Imana kubera ko kuko yarakomeretse ve yarababaye kandi twabisengeye naye ariko arababara uwo munsi arambloka. Ndavuga ati none bigenze gute nja kumureba ngenda ndamushirika do kuvana nawe namushiriye isakoshi none bigende gute ndamusezere mu neza none Imana yavuze je novugiriza aha rekasha si kubera ko ari mubi ni mwiza nuwo babanye neza ariko ni cyari kirato canje yari afise ikirato ciwe nanje Imana yarambika ikirato canje si kubera ko yari mubi yari umwana mwiza yakunda Imana ariko Imana naciye nsenga Imana ndavuga ati Imana uyu mukobwa azarongorwa imbere yuko ndongora kugira ngo ntazakomereke cyane avyaye abana afise abana ariko kubera iki umugambi w'Imana nugapfe guhuruduka nigeze kubabwira hano reka subiremo kako gakuru ashobora kuba ari abantu batakazi ibintu vyabaye bigaragara tuko tuvuga ku gicaniro tuko tuvuga ku Mana zitugirira nabi zica ubuzima bwacu. Umwana umwe yari umwana mutoya karakana gatoya nimba inkuru warayumvise naco bitwaye ndabizi harimo abatarayumva iraza kubafasha. Karakana kagakobwa kangana nk'aka kana nk'uku nyina wiwe aja mu murima kurima kujya abavyeyi baja kurima mu ruguru ariko ararima agafata kana kagasigaza aho amaze kurima hepfo mu busize hanyuma kakana ajya umwana atora ivu akarimira atorana n'akayoka yitira kamira birarangira umwana arakura kakayoka kari mu nda uko yakuze niko nayo nzoka nayo yagiye ikura iri mu nda amaze gukura amaze kugera gusabwa baraza baramusaba karakana kagakobwa keza gafise igikundiro baza kumusaba baramukwa ibintu bigenda neza baraserebura umunsi mukuru mariage iraba mwijoro ry'uwo munsi ryambere baryamye hajya basinziriye yanzoka iva mu kanwa mu kanwa iva mu nda ya wa mwana wa mukobwa ivuyeyo yitira ikomora wa muhungu yari asinziriye yitira imukomora arapfa yitira yongera irinjira isubira mu nda isubiye mu nda bukeye mu gitondo asanga umugabo yapfuye baravye ico yabaye barabura n'ikintu na kimwe baja kumuhamba haheze iminsi haza uwundi musore kumurondera aramuresha bamukoye irigira kabiri baramujana abandi baramubwira bati ariko uyu mukobwa tani iminsi yeze umugabo we bararanyije mu agacapfa nawe namukunzi aramujana nawe umunsi wa mariage hageze mu ijoro biba kwakundi nyene inzoka iva mu nda ikomora wa musore asinziriye arapfa yitira yongera isubira mu nda iritekanira bukeye mu gitondo asanga byabaye kwakundi nyene abwira abantu umugabo yapfuye nsanze yapfuye nabo baja kumuhamba haheze iminsi
umusore umwe yarageze kubaka, ariko uwo musore yarubaha Imana, yarasenga. Vuga ngo yarasenga. Haleluya. Abantu basenga bafise amabanga abandi batashobora kumenya. Waragenda ariko umusozi akarasenga, Imana imubwira ngo ndaguhaye uriya mukobwa. Yaramuzi, abwira Imana ati Imana urazi ujya mukobwa ingene bimeze, nta muhungu babana, ahitira apfa. Ati nzokwereka icisha abandi, we nzokwereka icisha abandi. Atangaje ko agiye kurongora uwo mukobwa, abantu bose baravuga ati wewe uriyahura. Wiyahura gute? Ngo tuje kukwereka imva cyangwa ni wazibonye, tukwereka aho twahambye abagabo biwe ba mbere. Ati ndabizi, mureke kunsamaza, icyo navuganye n'Imana. Reka twicaranye n'abantu ngaba bafise ikintu bavuganye n'Imana. Nawe urupfu goza rutobahitana kuko badafise isezerano ryo gupfa. Ntabwo munyumvise neza. Naho imodoka yo kwicuranguza abayirimo bose bopfa, ariko wowe ugasigara kubera ko nta sezerano ryo gupfa ufise. Arababwira ati nimundeke navuganye n'Imana. Haleluya. Navuganye n'Imana. Abantu mwavuganye n'Imana mwitekanire. Naribuze ngo abantu mwavuganye n'Imana mwicecekere, muzotungura abantu. Sema amina. Uyu mukobwa yarafise igicaniro cyamubayemo kuva mu buto bwiwe. Abantu bamubona ariko batazi biri muri we. Urisiga ukaba umeze neza, abantu bakurebye bakabona uri smart umeze neza, ariko muri wewe hari igicaniro, hari inzoki kurimo. Hari inzoki kurimo. Haleluya. Imana iramubwira ngo genda mutegure urubanza, ariko umunsi ijoro ry'ubukwe ntuzusinzire, uze wisinzirize. Uze wisinzirize. Uhengere umugore wawe itiro rimufashe, uhitira ubyuka, nzokwereka ibanga. Ndagomba ngo Imana ibereke amabanga y'ubuzima bwanyu, ibereke amabanga y'ubuzima bwanyu, ibereke amabanga y'ingo zanyu, ibereke amabanga y'abana banyu, ibereke amabanga y'abagabo banyu, ibereke amabanga y'abagore banyu, ibereke amabanga y'abagore. Asema haleluya. Ibereke amabanga. Ni kubera iki y'umugisha mu buronse haca haza ikintu kiwutwara? Hari inzoka. Iyo nzoka ukwiriye kuyimenya. Ugira iyo haje umugisha gusa, umugisha n'ukuragamako ubugiye. Inzandiko z'indega zari nyinshi, Babuloni yose amenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso yamuye urubanza. Inzandiko zimeze gute? Ariko hari inzandiko ziri ku buzima bwawe zituma ibintu bigenda nabi, zituma udatera imbere mu buzima bwawe, zituma udatera imbere mu mugisha wawe, zituma udatera intambuko mu cyo Imana yakuremeye kubaho. Haleluya. Umukobwa hajya asinziriye, umuhungu asasa akarago imbere y'igitanda, atangira gusenga. Imana yamubwira ngo uze gusenga witwaje inkoni, uze kurarana ubuhiri, ndaza kukwereka. Ndasenga ngo Imana ibahe ubuhiri, ibahe inkoni. Sema haleluya. Ibahe ubuhiri, ibahe ubuhiri. Ndagomba ngo bidaciye ahandi hantu na hamwe, Imana ikwiyerekere wowe nyene ibyishe ubuzima bwawe. Nawe ikwereke ubuzima, ikwereke ahari ikibazo cy'ubuzima bwawe.
abantu babyizeye, hari abantu babyizeye bakabyemera. Iraza kubahishurira turi kwimana, iraza kuguhishurira. Hanyuma umukobwa ariko arahirira, azabona arasamye, havuye y'inzoka, apana akayoka, inzoka nini cyane itangura kumurondera, itangura kurondera ku gitanda ahantu yarajyana, iramubura. Ibyari bimaze iminsi byica abana, nawe bimaze iminsi biriko byakurondera, ariko hari icyo kubona. Iramushakisha, iramubura, kumbe nawe yayibonye mbere. Bwana Yesu asifiwe sana. Semeni haleluya. Ahitira afata ubuhiri, ahitira kubita mu mutwe, ahitira yica. Haleluya. Ahitira koma umukobwa, aramubwira ati byuka, byuka dushimire Imana, byuka dushimire Imana, byuka dushimire Imana. Kibigenze gute? Amwereka umubyimba, aramubwira ati uyu mubyimba ubona, aho ubona uyu mubyimba haba hari cewe, ari kiki nicyo cisha abandi, cyo cyaniza abandi. Wakira ubushobozi bwo kuniga byari byarakunize, wakira ububasha bwo kuniga byatwaye. Barara barasenga ijoro ryose bashima Imana. Hageze mu gitondo yumva abantu badodowe, kumbe ni imisore yo ngaho hafi yari yaramenyereye kuzinduka guterura ikiziga. Bari bazi ngo baje guterura ikiziga ciwe ngo baje kugihamba, ahitira baterera umuvyimba w'inzoka. Takira mugende guhamba byaniza abandi. Oh haleluya. Abana bawe ibi bari mutazi, turasenga Imana ngo ibarukishe ibyo bamize mu buto bwabo utabizi. Turasenga ngo Imana ibarukishe by'umugabo wawe yamize mutari kumwe, Imana ibarukishe. Sema haleluya. Kandi ndumva Imana iranyemeje, hari ibintu byahora byica ubuzima bwanyu bivuye muri mwebwe, Imana iraza kubibakuramo. Ndemezanya n'umutima wanjye ko hari ibintu Imana iza kubakuramo. Haleluya. Imana iraza kubibakuramo. Iraza kubibakuramo. Ndavuze ngo Imana iraza kubibakuramo. Abari barorereye kuja guhamba, erega abantu bakurorereye ngo turorere ko gapfa, turorere ko kabyimba, turorere ko urugo rwako rusambuka, turorere ko ibintu byako biparangana, turorere bazobirore. Wajahe babibure, bazororera ko abana bawe uja kubahamba, barorera itangazo rya kifo, barirorere. Ari muzi yuko Imana ibatabaye kandi ikabatabarana n'abana banyu. Mwari muzi yuko Imana ibatabaye ikabatabarana n'imiryango yanyu. Bari bazi kugiye gukogwa n'isoni, baraja kwijuru ritabaye, bose babireba, bose babireba, uzashima Imana, bose babireba, icyubahiro cyawe ukireba kureba, bose babireba, bose babireba, uzashima Imana, bose babireba,
cyubahiro cyayo ugiye bakureba bose babireba bose babireba uzashime Imana bose babireba cyubahiro cyayo ugiye bakureba cyabamira bari bazi ko uyo mukobwa n'iryo joro najya maramara babona ntibibaye erega ibyo baziga ntibikibaye erega ibyari byarapanzwe birapanguwe erega ibyo bari barakoze birahindutse abana bawe ntacyo bakibaye bene wanyu ntacyo bakibaye umugabo wawe ntacyo akibaye erega Imana irahinduka. Haleluya. Nariko mvuga ibi muye kuki ku bagore ba Salomo bamukwegeye ingorane bamukwegeye ibibazo ngo bafata umutima wiwe bawukura ku Mana kuko yafashe avanga ibintu Imana yari yarababucije abanyakanani abanyamowabu n'abandi bajya badondaguye Imana yari yarabihanije kwifatikanya nabo. Nigeze kuvuga hano ndasubiremo iki kintu kandi gisubiremo hari umuntu mufatikanya mwabanga umutahe ugahita uruhomba hari umuntu mushobora kuramukanya mu biganza gutya uwo munsi umugisha wawe wose ugahita urugenda kubera gusa umukoze mu biganza. Haleluya. Kubera umukoze mu biganza ugahita twara inyenyeri y'umugisha inyenyeri iterambere ryawe. Ibicaniro byose mutazi ariko biri ku buzima bwanyu bisenyuke. Ngo bamukwegera mu bigirwamana umwe wese ngo akaza azanye Imana akazi yiwabo bagatangwa kuyiha imazi kuyiha amaturo mu gishingo cyo guhima ngo Salomo nawe ngo yubakira izo mana ku mpinga z'imisozi ahabangikanye ni Yerusalemu aho yahora ajya guhereza Imana ibimazi aravayo arahindura atangira guhereza ibimazi izo mana. Iyo bakubwiye ngo dutangire ikimazi Imana tugire gucya nta bushobozi ubyumvamo ariko igihe wajya ku bapfumu umupfumu yabikubwira rimwe ukabyumva kabiri umupfumu we yarazi cyane karakora. Haleluya. Murumva uwo mwana ibyo bintu byamubaye ko umukobwa duheje kuvuga mube byari bimaze imyaka ingana iki kuva mu buto bwiwe agendana ikibazo agendana ingorane nawe ntabwo byumva ingene uri umuntu agerageza yiruka arondera ubuzima yiruka n'amayisha ariko ntibigera ushikira umugisha ntibigera ushikira ibyiza ugira aho washikiye umugisha ugacunyerera. Haleluya. Ugira aho washikiriye umugisha ukanyerera. Ibyo bigirwamana byubatse iwanyu ibyo bishushanyo byubatse iwanyu izo mana zubatse iwanyu zirahava. Si kubera ko utazi kubaka ushaka uri ngaho urugo rwaranse atari kubera ko utazi kubaka ariko hari igicaniro muri uwo muryango nta gicaniro cyo kubaka gihari. Si kubera ko byakunaniye ariko hari igicaniro kiri ku buzima bwawe. Hategeza gushirwaho urufatiro rushasha
vuga amena. Murabona uyu mwana w'umukobwa uyu wewe hagarara. Hari ikintu cyabaye ku buzima bwawe muri 2020 bagushyizeko ikimenyetso. Ahantu hose uhuriye n'umurozi icyo kimenyetso arakikubonako. Igira hano. Hari ikintu cyabaye kuri wewe mu mwaka wa 2020 wari aravuze ngo muri 2020 yariga yari umunyeshuri ngo ariko icyo gihe uyu mwaka niwo mwaka yatangiye akona umunzani mikrofone. Turagomba kubohora abantu kandi babohoke, dutegeza kwinjira mu mateka yabo. 2020 tubwiye 2020 habaye iki? 2020 nari niga mu wa 12 hama niga mu wa 12 cyantangura kugwaragurika. Haragera igihe ndaja mu nzu nyene gusa nkabona nguma ngendanye n'ubuzima ari wapi. Gusa ndiga umwaka ndawumara nyene ndamenya. Haragera igihe umwigisha ambwira ati hari nimero zamurondeye zimurondeye acambwira ati hari handitse ku izina ry'iwawe. Nanjye ndamubwira ati je nta telefone ntunze. Hama rero nyene aho onyene canja mu wa 13 ngiye mu wa 13 ndababwira ati jewe rero kubera ahantu niga hari kure cyane cyavuga ati sisubira kwiga ntaha muhira nimundihire nje muri interina. Baca barandihira bandihiye maze kuja muri interina. Shaka wigerezaho urike kwiri gudonda byinshi ariko jewe nabonye umwaka wa 2020 ko ariho uyu mukobwa abarozi bamugiriye nabi. Ibyabaye n'ibyakurikiye ntidukeneye kubimenya ariko icyo dukeneye kumenya nuko agomba gukira. Ahantu hose aciye wachawi wanamuona. Abarozi baramubona. Uhoraho Imana agukuriye kizo ntama nizo mpene zatangiye ubuzima bwawe. Niyigera ronka amahoro mu ijoro. Iyo abandi basinziriye we niwigera ronka amahoro. Ijoro rica urusha cyane. Urarwagwana n'ibintu, urarwagwana n'imyuka. Kandi umuntu yagukoreye ibyo bintu ndabona ari umuntu wo mu muryango iwanyu. Hafi aho. Tumusengeye igihe kinini. Ariko iyi myuka igenda igaruka. Uyu munsi Imana irampishuriye ibintu byabaye. Nawe wibaza kubera iki nabohoka. Uhoraho aragukijije. Mubyumve neza, ntabwo turiko turavuga ibintu by'imigani n'ibintu byo gutita, ariko turiko turavuga ubuzima. Ntabwo abageza hageza ataraba umusazi mu barabara, ariko kubera Imana iramuzana imutumbereza kwari ukugira ngo imutabare imukize. Imyaka 5 ngiye kurangira arushe amerewe nabi, ariko Imana irambariye ngo atanguye ubuzima bushasha uyu munsi.
nshasha ujahe guma baragutwaye umushatsi baguca indasago bagutwara amaraso hari amaraso yawe ngaha ku izosi bajaye kenshi uhora wumva uremerewe ngaha ku izosi ukumva uremerewe no ngaha mu gakaraza ukumva umenga wikoreye nk'ibiro amajana uhora wumva ngaha mu bitugu uremeye uhoraho Imana aramukijije uhoraho Imana aramutabaye hagira umumama umwe aza hano mu bakozi b'Imana ibyo bintu byose batwaye babijanye mu kabenga k'ahantu mu ruzi rwitwa Ruvyironzi yo babijanye barahamba mu kuzimu mu mazi uhoraho nyiringabo amukuye kuyo muzigo amukuye kuyo mutwaro mu bushobozi bw'Imana ndagukuye kuyo mutwaro bagushizeko ndagukuye kiyo ngogo bakwikoreje mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu bubasha bw'Imana yampamagaye ndarekuye umuriro deliverance ibi ya nyuma deliverance ibi ya nyuma tak 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 ubushobozi bw'Imana mu mbaraga za Yesu vyanyu vyamenyekanye vyanyu vyamenyekanye vyanyu vyamenyekanye vyanyu vyamenyekanye tak kindi kintu bamukoreye bamuvomye amaraso mwibere bamuvomye amaraso mwibere mu butware bwa Yesu fata ibiganza byawe bishyira ku mabere yose hari imbaraga munaona inyuma y'iminsi 90 yogize kanseri yo mwibere amezi 3 nyuma y'amezi 3 yogize kanseri yo mwibere gwera atanguye kumva utuntu muri we yaratangiye kumva utuntu muri we mu minsi 90 yogize
ugize kanseri yo mwibere kandi iyo muviriyemo gupfa, ariko uhoraho abirema, uhoraho abikora, aramubohora mu izina rya Yesu. turamubohoye mu izina. maze iminsi wumva imisonga mu mabere yawe, indwi zibiri. Bindi ko nababwira nabwo mwibaza ngo naho nibabivuga imbere y'Imana. Haraheze igihe kinini umugabo tutaganira je, ariko ngo haraheze indwi zibiri ngo yumva imisonga mu mabere. Baramuvomye amaraso bayacisha mu ibere, ayo maraso yo bagenda kuyatongerera ko kanseri. Imbaraga za Yesu ziramutabaye, Imana iragukijije. ubwo bubabare ntabwo uzokongera kubwumva. dukomere Yesu amashyi menshi mu izina rya Yesu. mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Mfite ibimenyetso binyemeza yuko uzangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe 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 binyemeza yuko azangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko Mfite ibimenyetso birenga bibiri binyemeza yuko uzangirira neza. ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko Hallelujah! Igihe twatanga amamverope ubushize mu hagati niho wari waratoye amverope. Mume amverope, muzane amverope, genda utegura ikimazi ejo gihwanye n'imyaka yawe. Nimba ufise imyaka 30 uzurondere nka 30,000. Mufise imyaka 20 uzurondere nka 20,000. Nimba ufise 15 uzurondere uko ako gihwanye n'iyo myaka yawe. Niba utagifise ugenda ukigurana, arakijuzuza n'ikimazi. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. birenga kimwe Mana we, binyemeza uge hallelujah! Ngo masengere umuntu, uwundi muntu ari hano yumva nafise ikibazo cyo ngaha kwizosi, yumva umenga yikoreye ibintu, yumva uburemere ngaha kwizosi. Azi nabyumvise niko nasengero yote, hari n'abandi afise icyo kibazo baze hano. Mwe mwegere inyuma baze bahagarare ngaha. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza.
mwebwe mwaratambwe, bamwe muri mwebwe mwatanzwe kw'ibitambo, bamwe muri mwebwe mwatanzwe kw'ibimazi, muri inyama z'ibisiga. Abarozi babakina nk'agapira uko bishakiye, abarozi babakina nk'agapira uko bishakiye, ariko uhoraho amanuka no kubagirira neza. Muzamure ibiganza ndabasengere ku Mana. Kozi w'Imana muri inyuma y'aba bantu hari ubushobozi bw'Imana buza gufata, hari ubushobozi bw'Imana buza gukora ko iyo ngwara bagutongerereye, iyo ngwara bakurungikiye, iyo ngwara baguhaye abapfumu n'abarozi, turatangaza intsinzi y'Imana. Iyo ngwara ngo ikure kure kuvemo. Tak tak tak. Senga ni wisengere wowe, bandanya kwisengera, abandi bariko barakira imbaraga zibakiza. Toka ametuma uchawi, arungitse uburozi muri uyu mukobwa. Tak tak tak. Mwebandanya gusenga, hari ikimanyi cyakora mu buzima bwawe. Ubunyene ndakubohoza, ubunyene ndakubohoza, ubunyene 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 ubunyene. Ehe n'abarozi indwi, ehe n'abarozi indwi bakoranije inama kuri uyu mukobwa kugira ngo bamwice nabi, kugira ngo bamwice nabi. Amaraso yiwe barayanyoye, amaraso yiwe barayagabanganye. Ratakosiyado izina rya Yesu. Ubunyene ndavuze ngo rekura, abandi bandanya gusenga. Ibitakubabaje biza kubabaza jewe, ibitakuruhije biza kurusha jewe, mu bushobozi bwa Yesu. Abandi namwe mwisengera aho muri, mwisenge. Tak tak. Hari ikimani kirakora, 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 hari ikimani kirakora. Tote te 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 te. Rekura umukobwa. Tak 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 tak. Ndategetse demon imuvemo, ndategetse demon bamurungikiye. Tak la 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 la. Senga senga achimani kirakora, abandi yakora pa cheya nguvu, pa cheya moto. La 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 la. Bitega ayo mahembe bagushize ku bitugu. Toka 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 toka. Ndategetse ubunyene vamo muvemo, ariko mu musenge cyane kubita ibiri ku bitugu vyiwe. Hari ingogo iri ku bitugu vyiwe, hari ingogo iri ku bitugu vyiwe. Nina uhakika Yesu ari hano, Yesu ari cyari karakora, Yesu ari cyari karakora, ari cyari karakora. Ha la 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 le 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 le. Tak tak. Gaho 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 muri 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 gaho muri. Yeah 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 yeah
Yeah, 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 yeah. Jesus. 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 Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Gao, 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 gao. Gao, murió, gao, murió, gao, murió, gao, murió. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Moto unawaka. Moto unawaka. Fatia Mungu. Moto unawaka. Moto unawaka. Moto unawaka. Moto unawaka. Moto unawaka. Le, 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 le. Ah, la, 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 la. Toka, 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 toka. Rekura. Ngabitega mwerekura. Ngabitega mwerekura. Ngamachini mwerekura. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Le, 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 le. Muzamuri biganza. Vuga ngo Yesu. Cyane Yesu. Hehe. Yesu. Aho. Kabushobozi bw'Imana. Imbaraga z'Imana. Ngamavuta bo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka. Vuga ngo Yesu. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Toka, 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 toka. Ah! Gao, 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 gao. Gao murió, gao murió, gao murió, gao murió, gao murió, gao murió. Gao murió, gao murió, gao murió, gao murió, gao murió. Gao murió, gao murió, gao murió, gao murió. Gao murió, gao murió, gao. Toka nguvu za giza, toka nguvu za giza, toka nguvu za kuzimu, toka nguvu za kuzimu. Toka, 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 toka. Toka, toka, toka. Ndakubaga, ndakubaga, ndakubaga. Ndakubaga, ndakubaga, ndakubaga. Kwa jina la Yesu. Jesus. 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 Toca. 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 Mufemo. 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 La 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 la. Le 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 le. Le 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 le. Le 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 le. Le 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 le. Le 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 le. Gao 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 gao. Gao 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 gao. Zamuri biganza. Vuga ngo Yesu. Ehe. Murekure. Mwari mwinyegeje muri w'igihe kirekire. Mwari mwinyegeje muri umukobwa igihe kirekire. Mu 2018 hari amasezerano y'abadayimoni yakozwe muri we. 2018 yeee twakumenye 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 twakumenye. Hehehe. Ararekugwa 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 ararekugwa. Ibitongero byakozwe kuri we.
Rabo shekitaya. Yongogo ni kure kure. Yongogo ni kure kure. Yongogo ni kuveko. Pako kubitugu vyiwe. 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 Rimwe kabiri gatatu toka 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 toka. Ibicaniro biko birasenyagurika. Ibicaniro by'abarozi biko birasenyagurika. Ibicaniro by'abapfumu biko biramenagurika. Le 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 le. Yasogota inkota. Bandanya gusenga ukubita amashi uko nyene uri kubikora. Biriko biraturumbuka biva ku bitugu vyawe. Biriko biraturumbuka biva ku bitugu. Tak 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 tak. Ngaho ngaho muriro ngaho muriro ngaho muriro ngaho muriro. Ndabona umuriro uri kuraka, umuriro uri kuraka, umuriro uri kuraka, umuriro uri kuraka. Yego. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Tak. Ubuzima. Dukomera amashi umwami w'abami Yesu. Komera Yesu amashi menshi. Tera haleluya. Tera haleluya. Amashi menshi ku mwami w'abami. Muri mwebwe n'indatatoye envelope y'ikimazi kizotangwa ejo. Arimwo atatoye envelope. Ari ngaha muri abari imbere bamugumye ngaha imbere twaratanze envelope mu ndwi hagati n'umwe tatoye envelope urategura ikimazi nivyo bamwe mu bimenya umwanya ugiye ariko ukwiriye kuba umuhanga n'abarundi baraciye umugani w'inturumbuka irasa umuhanga. Amen. Imana yambwiye ibintu bibiri. Uratanga ikimazi cy'ubuzima bwawe gihuye n'imyaka yawe. Ngufise 200 uratanga nka 20,000. Nimba ufise imyaka 30 uratanga nka 30,000. Niba utanayafise uyasaba ide n'umuntu. Turagomba kubohora ubuzima bwanyu uhereye mu nango ariya mu nango. Ari kimazi kigiye kukuvugira uhereye ariya mu nango. Uragerageza ugwana intambara uko mwe Imana gushoboza kandi tuzogitanga ejo. Tora envelope utayitora. Change 25,000. Ibihumbi 25 franga huye n'uyu mwaka kuva mu nango kuva mu kwa mbere kugeza uyu mwaka tusoje 25.
utayironse nubura uzoshiramo uko ushobojwe n'Imana ariko ugwana intambara byanke wagerageje. Mume izindi envelope dutegereza gukora ikintu tutari bwige dukora na rimwe. Imana ivuze ibivuze. Basigaye bicaye hari umuntu atatoye envelope tugiye gusoza tugiye kugira isengesho ryo gusoza. Utatoye envelope ayitore. Tugiye kurangiza tugiye kugira amasengesho yo gusoza. Tuzokomeza n'iyi nyigisho ejo kamasaha karagenda. Kura huyo mwambaro w'igisuzuguriro hari abantu bafise ibihe uko kwezi yo kugeze utegereza kugwara. Iyo uko kwezi yo gushitsemo hategereza kuba ikibazo mu muryango wawe. Uwo munsi iyo tariki igeze witega ikintu kibi. Turagomba kuvugara ejo buri mwaka wama mu bibazo. Abari ukwezi hinjira ibibazo mu rugo rwawe, hinjira ibibazo mu muryango wawe. Ejo tuzokora isengesho ryo gushiraho gasopo. Hazira kuvogera uko bashaka ngo masengera abandi bantu. None turi mu masengesho ntiriko turasenga se. We niba utaje gusenga urambi uritahira, ariko turasenga kugeza maka Imana ivuze ngo uyu munsi murajeje ni mutahe muze mubandanyije. Turasenga tu. Haleluya. Ntimungirire impuhwe. Imana iraza kumenya ingene iri bunkande. Dutegerezwa gusenga. Abantu muvuye hano imbere Imana irabatabaye bakuye kiyo mizimu niyo myuka. Ibakuye kiyo iyo myuka yari bamereye nabi. Amen. Ngiye gusengera abantu bari mu buryo bubiri. Umugwi wa mbere ni abantu bafise ikibazo c'amaguru. Amaguru aribwa, imitsi, isonga mu buryo butandukanye. Kumva ibibwe mu maguru kuko ku rwego rwo hejuru. Abandi bafise ibibazo mu nda zabo. Abandi bafise ibibazo amaguru yafise ingorane. Imana iragomba kubakiza mu izina rya Yesu. Imana iragomba kubakiza mu izina rya Yesu. Ntabwo muvyumva mwamuvuze amina. Shakira. Ibyo baguteze mu muryango, ibyo baguteze hirahira abiri, ibyo baguteze mu nzu yawe, ibyo baguteze mu kazi, ibyo baguteze. Birakuvako. Birakuvako. Ari umwana w'umukobwa nemese gusengera usezenye Anike. Anike.
gutega mitego bagushiriyeho imitego mu nzira bagushiriyeho imitego mu nzira bayitambuka ariko Imana hari ikigiye gukora kuri mwebwe muzamura ibiganza dusenge mu izina rya Yesu yampamagaye mu izina rya Yesu yampamagaye ibiri mu maboko ibiri mu maguru bitegerezwa kwakirwa n'umuriro 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 akangiye kuma mu birenge bacugumira akangiye kuma mu birenge bacugumira akangiye kuma mu birenge bacugumira akangiye kuma mu birenge bariko baracugumira ibirenge biriko biratemera ibirenge biriko biratemera Imana ikirakora Imana ikirakora Imana ikirakora Imana ikirakora Imana ikirakora Imana sheketerebo Imana ikirakora yumva ikaracugumira mu birenge nazana yumva mu birenge ikaracugumira yumva mu maguru ibirenge ikaracugumira agaragara hejuru ijuru ryamaze guhishura ijuru ryamaze kugaragaza ijuru ryamaze gushira ku mugaragaro ijuru ryamaze gutabara ubuzima bwanyu moto 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 tak tak murasha nyene murasha murasha toka 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 ngaho umuriro 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 senga ko mucecetse ko mucecetse abari ngaho imbere ko mucecetse umaho muzane ikintu umuntu adahwemo muzane bwa budomo umuntu adahwemo murahiye 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 ngaho 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 umuriro 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 ngaho imbaraga tak 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 murasha 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 ahora makara hari urubeya hari umuriro byo bamuteze iyo mbeba yamuriye ku kuguru ehehe ndabona iyo mbeba yamusizemo ubumara iyo mbeba yamusizemo ubumara mbeba yamuri yasinziriye imusigamo ubumara uyo murozi yaciye mu mbeba aramukomora aciye mu mbeba tak tak
Jesus. Talk. 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 Toka 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 li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 l
Fayo, 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 fayo. Fayo, 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 fayo. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Izina rya Yesu, izina ry'ububasha, izina ry'ubushobozi, izina ry'ubutware. Musengere, 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 musengere. Nimumuvune, nimumuvune, muhindukize neza. Kubita abazimu bari muri uyu mukobwa, kubita imizimu, kubita abazimu, kubita, kubita iyo myuka, kubita, kubita, kubita. Izina ry'ububasha, izina ry'ubutware, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Ndarekuye umuriro, ndarekuye umuriro. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, ndarekura umuriro. Migambi y'abarozi ndayitejeje agaciro muri aka kanya nyene, muri aka kanya nyene, muri aka kanya nyene. Toka, 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 toka. Shetani uratsinzwe, shetani uratsinzwe, shetani uratsinzwe, shetani uratsinzwe, shetani uratsinzwe. Izina rya Yesu, izina rya Yesu. Kuvuye umwanya, kuvuye umunota, ndarekuye umuriro. Hehe, hehe, nubinyene n'iyi saha ntabwo ejo byo bamuteze muri kajya kayira teze byo bamuteze ubunyene 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 yatejejwe agaciro. Ngaho umuriro, ngaho umuriro.
murahiye 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 mwamizi murahiye mwamangete mwe murahiye mwamangete hay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 a ubushobozi 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 migambi y'abarozi irapfuye migambi y'abarozi irapfuye migambi y'abakonikoni irapfuye migambi y'abarozi irapfuye ubusa migambi y'abanyamareba irapfuye ubusa migambi y'abakonikoni Satani uratsinzwe Satani uratsinzwe Satani uramaramaye Satani urakozwe n'isoni Satani uratsinzwe dayimoni muratsinzwe mwabarozi mwe muratsinzwe mwabanyamareba muratsinzwe ntashobora kuba ikimuga nibishoboka 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 Yes. Merci, Papa. Tellement dans Jesus. Tac. 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 Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu toka 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 murahiye 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 izina rya Yesu komera Yesu amashi menshi icyo akoze ku buzima bwawe amashi menshi kuri Yesu uvuga haleluya amen Imana ibagirire neza nimubifate nk'ibintu by'imikino Imana irababohoye Imana irabakijije wokomera amashi Imana nambu yizeye wokomera amashi Imana nambu yizeye vuga haleluya ari wewe operation Imana ikurinze yo mu kuguru yarigiye kuzoba mu kuguru ariko Imana irayikurinze mu izina rya Yesu tuvuge haleluya Imana iragukijije urabyumva Imana iragukijije ugiye kugira ubuzima bumeze neza operation yagomba iba mu kuguru kwawe kandi yo kuviremo ikibazo gikomeye ariko iyo Imana irayigukijije aya masengesho mwebwe byayo ntabyo muri ko murabona ariko aya masengesho je ndiko ndabona ariko arakora ibintu bikomeye cyane sema amena
iratabara, imana iriko iribuka abantu. Ndavuze ngo imana iriko iribuka abantu, ndavuze ngo imana iriko iribuka ubuzima bwawe, ndavuze ngo imana iriko iribuka umuryango wawe, ndavuze ngo imana iriko iribuka abana bawe. Umva, imana ikuyeho impfu za giturumbuka zakunda kuba mu miryango iwanyu, imana irazikuyeho. Ibyo bintu byo gukenyuka ukabona akangwa arapfuye atagwaye, nakahuye n'ikibazo arapfuye baramugonze, ibyo bintu imana irabikuyeho mu izina. Imana irabikuyeho. Kubimenya nibwo visama uradashira, kubimenya visama uradashira. Haleluya, haleluya. Ejo tuzotangira ikimazi ubuzima bwacu bwose tumaze n'ubusigaye imbere, imyaka tumaze ibyabaye tugomba kubifutisha ituro, hanyuma twubake busha muri indi turo. Nimba umaze imyaka 50 ikongere n'iyindi 50, nicyo bitwaye se? Umaze 100 nicyo bitwaye? Imana ikongera imyaka, ikongera imyaka yo kubaho, ikongera imyaka yo kubaho. Sema amena. Ndasubiye mwiri jambo, ari umuntu atatoye iyi envelope cyangwa atayitoye, wayitore. Utatoye ino envelope y'iki kimazi cyecu, Bwana sifiwe. Okay, reka dukorere imana twibandanirize. Amen. Ishurirwa ni ikintu gikomeye. Iyerekwa Imana ibahezagire cyane. Tugomba dukorera Imana, ariko nagomba mvuga iki kintu. Umuntu aza kumva ayobowe na mpwemu yera, ayobowe n'ijwi ryo mu mutima, akumva hari cyo yoterera tukagura igitoro. Ubu tumaze igihe dukoresha igitoro gusa, nta murano katamuyaga kuva mu gitondo ko turakoresha group. Sinibaza ko ejo tuzova dusenga kadufise amazutu hasigaye yangana guteje yarangi. Ushobora kwitanga ugatanga ibihumbi 10, ugatanga 20,000, ugatanga ngahe. Ubutunzi bw'ishengero ni mwebwe. Haleluya. Ugatanga ibihumbi 5, ugatanga 10, ugatanga 20,000. Ejo dushobore kurondera amazutu, ejo tuze dushire muri groupe. Murabona ko batwasenze ibyuma bivuga ko atari sawa? Mwana atari byiza? None ejo byo kuna ko dusenga atabyuma yuko biravuga? Ntibyoshoboka. Ushobora kwitanga ukagura maritira 10, maritira 5, ibido ukayizana, byose byo bari byiza. Hari umuntu yumva aricyo yokora ku gitoro, yumva aricyo yotanga 20,000, wotanga 30,000, wotanga 50,000, tukaja kurondera igitoro, ejo tugashira muri groupe. Dufise ama dépenses atagira uko angana. Ubundi bushize groupe twayikoresheje 700, majana 8 nako abadayimoni bayituriye. Ariko birikira kora. Umuntu yumva aricyo yokora ku gitoro ninde, ndamuhesha umugisha, yumve ejo aricyo yokora. Ubunye nakumva yotanga 10,000, 20,000, tukagura igitoro, ejo tukaronka ukuntu dukora. Hari urimo yumva aricyo yokora, yumva 20,000